Ndabaramukije neza mwese abakunzi ba Nkund'Ijambo, n'umunezero gusura kubakira hano kuri no rubuga. Imana ibahezagire, ibagirire neza mwese mwahisemwo gukurikirana izi nyigisho zica hano, kandi ibatahuze ivyo yakeneye ko twumva uno munsi. Nukuri nawe uzokurikirana mu nyuma, urafise ibyawe, urafise ico uzokuramwo. Igihe cose ijambo ry'Imana rije rigira ububasha kuburyakiriye, kuburyumvise, kuwiteguriye guhindurwa naryo. Yesu rero abahezagire mwebwe mwese mwahisemwo gukurikirana izi nyigisho. Abashasha ndabakiriye, amazina yanje ni Niba, baranyizigiye shira mbere. Urashobora kugira like, ushogira comment. Ndakunda amakomantere cyane gose, binyereka yuko umuntu yakurikiranye inyigisho akagira nawe ico aterereye. Rero urashobora kugira comment kugira ngo umbwire ico wakuyemwo, usharing experience woba waragize mu byo nigishije, kugira ngo abandi bene data bafashwe, twese tubandanye guhezagirwa muri ubu bwami bw'Imana. Urashobora kugira subscribe niba utari bwayigire, canke uri mushasha urashobora kugira share. No kuri ndakunda abantu basangiza ubutumwa abandi cyane gose. Yesu abampera umugisha gusangiza ubutumwa abandi. Tuba turiko turavugana ubutumwa hamwe, niko nkunda kuvuga. Kenshi ndabita aba partners banje, tuba turiko turafashanya kuvuga ubutumwa bwiza. Ushobora kuba ufise amasoni yo guhagarara imbere ya kamera, ntiwifate amasanamu nkuko ndabikora, ugashobora kuvuga ati nta mwanya ndonka ukwiye gusoma Bibiliya ngo ndayitahure ngira ico nsangije abandi. Ivyo vyose ushobora kuba utabishoboye, ariko ukavuga ati ibi mwene data yadusangije, reka nanje ndabisangiza abandi. Ubu uri kurakora ikintu gikomeye cyane gose, kandi ndabona ama resultat. Hariho abambwira ingene bafashijwe, hari abambwira ingene baronse ubutumwa buhawe n'uwundi, ingene bafashijwe bantera n'intege. Urumva bigaruka hahandi, bigaruka nanje mu kuntera intege, bigaruka mu kunyereka yuko ntari jenyene, kandi yuko Imana hariho ikintu iri kwirakora muri kino gikorwa. Yesu abaho umugisha cyane gose. Nashaka rero imbere yuko dusangira ivyo Imana yashize ku mutima, mbaze ndabifurize Pentecote nziza. Nizere ko mwayihimbaje neza, nizere ko wongeye kuzura Mpwemu w'Imana, nizere yuko hari hahandi hantu Mpwemu w'Imana yakugejeje. Nukuri Pentecote ni igikorwa gikomeye cyane gose cabaye, ni igikorwa kitwibutsa ubushobozi bwa Mpwemu w'Imana bukorera muri twebwe. Rero ndabifurije Pentecote nziza. Abatazi Pentecote carico, nigihe Yesu yuzuza Mpwemu Yera abigishwa biwe, abari we asigara abarongora, abari wasigara abavugiramwo, abari wasigara abakoresha, abari wabakuramwo ubwoba bwo kuvuga ivy'Imana, bwo kuvuga ivya Yesu, abari wabakuramwo ubwoba bwo kumwamamaza, bwo kumushingira intaha atabwoba. Rero nico twamuherewe kugira ngo dushobore guhagarara dushize amanga, dushobore kugendera mu bushobozi bwiwe, dushobore kugendera mu nzira Imana ishaka ko tugenderamo. No munsi nashaka mvuge kuri Mpwemu w'Imana. Kuvuga kuri Mpwemu w'Imana ni inyigisho iri vague cyane gose, ni inyigisho yagutse cyane gose, aho boguha amasaha 3 5 utoshobora kuvuga ngo uheze. Mpwemu w'Imana ni vyinshi umuntu yomuvugako, fisi ibintu vyinshi cyane novuga kuri Mpwemu w'Imana, ariko uno munsi nashaka mvuge bike Mpwemu w'Imana yashoboye gushaka ku mutima wanje. Kandi nizere yuko nukuri aza kubigutahuza uko yashatse kubitahura, na jewe aza kunshoboza kubivuga uko yashatse ko ndabivuga. Yesu aduha umugisha. Nashaka kuvuga ahanini ku nyungu cyane dukura mu kuzura Mpwemu w'Imana, mu kugendana na Mpwemu w'Imana. Ico twunguka cyane gose gikomeye, icambere twunguka mu kugira Mpwemu w'Imana muri twebwe no kumwuzura, nuko Mpwemu w'Imana atwemeza ko turi abana b'Imana. Haleluya. Mpwemu w'Imana aratwemeza ko turi abana b'Imana. Ijambo ry'Imana mu Baroma 8, reka ndarisome, riravuga 8:16, haratubwira ngo Mpwemu ubwiwe abwiririkanya n'impwemu yacu, ari cabona yuko turi abana b'Imana. Haleluya. Mpwemu ubwiwe abwiririkanya n'impwemu yacu, ari cabona
he is the witness, ni cabona ko turi abana b'Imana. Ku murongo wa 14 havuga ngo abarongorwa na Mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana. Ntabwo Mpwemu w'Imana aja mu matwi yawe ngo abikongorera kubwire ngo uri umwana w'Imana. Ivyo na Satani yovyigana, na Satani yovyongorera. Hariho abantu nyene bakwemeza je ndi umwana w'Imana, ariko biratandukanye kuba umwana w'Imana no kuba umuntu w'Imana. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira muri Yohana 1:12 ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Kugira ngo ubu umwana w'Imana hari hicu ubanza gukora, ubanza kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ubanza kumwakira, umaze kumwakira ugacika umwana w'Imana. Utaramwakira, I'm sorry to say it, uburi umuntu w'Imana, ntabwo uburi umwana w'Imana. Utaramwakira uburi mu rubanza, uburi umunyavyaha, ubutara hari hahantu butaragera. Ijambo ry'Imana rero rikaca ritubwira mu Baroma 8:14 ngo abarongorwa na Mpwemu w'Imana ngo nibo bana b'Imana. Hanyuma ngo Mpwemu Yera ngo akabwiririkanya n'impwemu yacu ngo ari cabona ngo ko turi abana b'Imana. Haleluya. Ibi bivuze iki? Bivuze ngo ufise Mpwemu w'Imana arakurongora, akurongora mu nzira z'Imana, akurongora uko Imana ishaka kurongorwa. Haleluya. Akurongorera muri mu kwera vyamwa vyiwe. Imana idufashe cyane gose. Mu Bagalatiya 5:22 ivyamwa vya Mpwemu Yera: urukundo, amahoro, umunezero, ukwihangana, ingeso nziza, kugira neza, ukwirinda. Ivyo vyose ni ivyamwa vya Mpwemu Yera. Ivyo ntavyo woshobora kugenderamo utuzuye Mpwemu w'Imana muri wewe, udafise Mpwemu w'Imana agushoboza. Imana idufashe cyane gose. Ngo abarongorwa na Mpwemu Yera, ni kuvuga abo Mpwemu Yera arongorera mu kugenda muri ivyo vyamwa vyiwe, abarongorera mu kugendera muri iryo jambo ry'Imana, abarongorera mu kugendera mu nzira y'Imana. Abo onye ngo nibo bana b'Imana. Abo nibo rero Mpwemu w'Imana abwiririkanya n'impwemu yabo, akababera icabona ko ari abana b'Imana, kubera ko bahisemwo umugabane mwiza, bahisemwo kwakira umwami w'abami. Haleluya. Mpwemu w'Imana ndamukunda cyane gose. Ijambo ry'Imana rikongera rikatubwira muri Yohana 16 reka tuhasome kuva ku murongo w'indwi gushika kuri 11 ngo igikorwa c'umwitsa ngo ariko jewe ngo ndababwira ukuri, ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda, kuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira. Uwo niyaza azohinyuza abisi abemeza ivyicaha, ivy'ukugororoka n'ivy'urubanza. Ivyicaha kuko batanyizeye, ivy'ukugororoka kuko nja kwa Data kandi namwe muzoba mutakimbona, ivy'imanza kuko umwami w'iyisi yaciriwe urubanza. Imana idufashe cyane gose. Mpwemu w'Imana niwe wenyene ashobora kugendera umutima w'umuntu agahinduka. Mpwemu w'Imana wenyene. Yesu ababwiye ngo ivyicaha ntiyababwira ivy'ubusambanyi, ivy'akaboregwe, ivy'ukwicana, ivyo gutukana. Ntabwo ari ivyo vyaha ariko arababwira. Yariko arababwira ngo kuko batanyizeye, ngo ivyicaha ko batanyizeye. Nabimenye naratevye nsomye iri jambo ko kutizera Yesu ari icaha, ko kutamwakira, kutamwemera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ko ari icaha. Imana idufashe cyane. Hariho abantu bashobora kuba babaye shoku no munsi, ariko nagira ndakubwire ngo byavuye mu ijambo ry'Imana, si jewe nsubire ndabisoma ngo ivyicaha ngo kuko batanyizeye, niko yavuze. Ngo ivyicaha kuko batanyizeye, kutizera Yesu ni icaha. Nico gituma umuntu akura yumva amajambo y'Imana kuva ari muto, atonda kuwa Mungu imisi yose gusenga, akurikirana ubutumwa ku YouTube, yumviriza ubutumwa hirya no hino, ariko ugasanga yakiriye Yesu, yizeye Yesu afise imyaka 30, afise 40, afise 50, amwakiriye ari kumfira agira apfe, amwakiriye ari mwirinde amerewe nabi. Ugasanga nico gihe yakiriye Yesu. Kubera iki? Utarakira Yesu ubura umunyavyaha. Ushobora kuvuga ngo
jewe sintukana, jewe sinicana, je nta muntu nkorera ikibi, je ndi umuntu w'umunyangeso nziza. Ariko reka ndakubwira iki kintu, ndamaze no kukivuga, umunyangeso nziza azorimbuka. Umunyangeso nziza atarakira Yesu Kristo nk'umwami wiwe, umunyangeso nziza atizeye Yesu nk'umwami n'umukiza azorimbuka. Nukuri azorimbuka. Nico gituma Mpwemu w'Imana hari igihe akuzura akagera muri wewe, ugasigara ubona ibintu wahora ubona ko ari bisanzwe, ko ari vyiza, ukabibona ko ari icaha. Ugasanga hari impuzu wahora wambara, Mpwemu w'Imana akakwemeza ko iyo mpuzu woyiheba, kubera ko iyo mpuzu ituma abantu bakwifuza, kubera ko iyo mpuzu igutera kwishima, kubera ko iyo mpuzu igutera gutambuka no kutahora utambuka. Mpwemu w'Imana akamara kukuzura, ugasanga hari impuzu washize ku ruhande, ugasanga hari ibintu wahevye, ugasanga hari ibintu utagikora, ugasanga hari ibintu vyihejeje vyijanye. Mpwemu w'Imana akakuzura, ugasanga hari ibintu wagiye uraheba wowe nyene ubwawe, ugasanga hari ibintu wagiye urarekura, kubera ko hariho ahantu Mpwemu w'Imana gushikana. Imana idufashe cyane gose. Rero Yesu arababwira ngo azobigisha ivyicaha, ngo kuko batanyizeye. Mwene data, ni wabutarizera Yesu, akakakubera akaryo ko kuvuga ngo uno munsi ndakeneye kukwizera. Hariho ahantu dushikanwa na Mpwemu w'Imana gusa, hariho urugezo tugezwa ko na Mpwemu w'Imana gusa. Nukuri mwene data, ndakubwira ikintu maze igihe na experiencing kuzura Mpwemu Yera, kugira ubuzima bwo muri Mpwemu. Nukuri Mpwemu w'Imana arakugeza ahantu udatahura, arakugeza ahantu abataramwakira babona yuko uri kure exagera, arakugeza ahantu abataramwuzura babona yuko ibintu uri kuragira, ibintu uri kurigira ari ibintu byo kurondera ama views, bakabiha izindi siguro, bakabyita ibindi. Ariko wewe aruko ari Mpwemu w'Imana yakuzuye. Imana idufashe cyane gose. Abigishwa Yesu amaze gupfa baragize ubwoba, turabizi ingene batinye, turabizi ingene bahunze. Petero yaramwihakanye, turabizi ingene baciye banyika bose kubera gutinya, ubwoba bwarabishe. Yesu amaze gupfa, bamaze kumuhamba, baca bagenda kwiyugaranira ahantu, ubwoba bubishe. Kumbuye bavuga ati mbega tuzosubira guca he muri aba Bayuda, erega bazotwica, none ko n'umwami wacu bamwishe, twe dusigaranye iki? Bagize ubwoba bwinshi bagenda kwinyegeza. Ariko Yesu yari yababwiye ngo muzondindire Yerusalemu. Haheze iminsi 50 azutse, Yesu araza abasanga aho bari. Reka tuhasome. Umutwe w'ijambo uravuga ngo ukuza kwa Mpwemu Yera. Ngo umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Ni mu Vyakozwe ni mu gice ca 2, pardon. Ngo bose bari bakoraniye hamwe. Ngo haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemo. Hababonekera imbeya zigabanganije nk'ibirimi by'umuriro, zibajako umwe. Bose buzuzwa Mpwemu Yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko Mpwemu abahaye kuzivuga. Bose buzuzwa Mpwemu Yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko Mpwemu abahaye kuzivuga. Haleluya. Ngo bose buzura Mpwemu Yera. Yari yarabibasezeraniye. Yesu yari yarababwiye ngo nimundindire, muzondindire Yerusalemu, mbanze ndabaho ubushobozi. Yarabizi yuko ibibarindiriye inyuma batoshobora kubifacinga batagira ubwo bushobozi bwa Mpwemu Yera. Yarabizi yuko batazoshobora guhagarara ngo bamushingire intahe atabwoba badafise Mpwemu Yera. Yarabizi yuko amajambo yababwiye batazoshobora kuyavuga badafise ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Yarabizi. Nico gituma yabwira ngo muzondindire Yerusalemu. Aragenda ku munsi wa Pentekote, asanga aho bari, abahumekera mu Mpwemu Yera, ngo batangura kuvuga mu zindi ndimi. Hari abantu baravuga ngo ibintu byo kuvuga mu ndimi ngo nivyo abantu bibwira biyadukiza bakavuga, ariko ni bushobozi bwa Mpwemu Yera. Navyo biri mu bushobozi buva kuri Mpwemu w'Imana. Mpwemu w'Imana arakuzura akagutuma uvuga mu zindi ndimi, uvuga ubwiza bw'Imana, uvuga gukomera kw'Imana, uvuga ubuhanuzi mu zindi ndimi. Mpwemu Yera amaze kubuzura, bwa bwoba burabaheramo, bwa bwoba buragenda, bwa bwoba ntibamenye iyo buciye.
ijambo ry'Imana rivuga ahanyene mu gice ca kabiri cyo mu vyakozwe n'intumwa ngo Petero arahaguruka mu nkomezi nyinshi. Petero atangura kuvuga Yesu. Wibuke Petero ingene yihakanye Yesu. Wibuke Petero bariko bamubwira ngo wewe nawe usa n'umuntu yahora agendana nawe. Yesu yariko babwira ingene ati vyanje muri iri joro. Yariko arabasezera, ariko arabagaburira umukate, hanyuma arababwira ngo ivyanje muri iri joro birabatsitaza. Mwese uko muri ngaha ivyanje byose birabatsitaza, ngo kujya handitswe mu ijambo ry'Imana ngo azokubita ngo umwungere ngo intama zose zisanzare, ngo niko biza kugenda. Abibabwira gutyo onye. Amaze kubibabwira, Petero ati mwami wanje wewe, jewe kuri wewe naho bose boshaka bakakuvako, jewe sinshobora kuguheba, jewe sinshobora kukuvako wewe, jewe nta kintu na kimwe co ntandukanya nawe, jewe na wewe turi gutya. Petero aremeza, ari very confident ko adashobora kwihakana Yesu. Abandi barahoze ntaco bavuze, muga Petero kubera ko yigize umuntu tane gose atazi bimurindiriye, Yesu aramubwira ati wewe ga Petero wewe, inkoko itarabika mu gatondo uzomaze kunyihakana gatatu. Aramubwira ko azomaze kumwihakana gatatu. Uko nyene niko vyagenze. Ariko Petero amaze kuzura Mpwemu Yera. Haleluya. Yo mwene data wuzure Mpwemu w'Imana. Petero amaze kuzura Mpwemu w'Imana, atangura kuvuga Yesu. Petero ntiyabacinyegeza. Petero ntiyabagitinya kuvuga ivya Yesu. Petero ntiyabakitinya kuvuga ubushobozi bw'umwami. Petero ntiyabagitinya kubwira abayuda ko babambye umugororotsi. Petero ntiyabagitinya kwamamaza. Petero aravuga Yesu, aramuvuga mu nkomezi. Yo ndagusavye uze gusoma iki gice ca kabiri cyo mu vyakozwe n'intumwa, uraba ingene Petero yavuze Yesu. Aramuvuga ngo amaze kumuvuga ngo abantu barizera, barabatizwa. Uwo munsi ngo abantu bakijijwe, abantu bakiriye Yesu ngo bari nk'ibihumbi 3. Muharura kuva kuri 1 gushaka ku bihumbi 3. Petero aravuga yuzuye Mpwemu w'Imana. Ijambo ry'Imana riragenda rigera mu bayuda, riragenda riraba korogoshora neza. Ijambo ry'Imana rirabahindura. Abayuda barihana, abayuda barabatizwa, abayuda barakira Yesu, baramwizera. Haleluya. Ubushobozi bwa Mpwemu w'Imana. Mpwemu w'Imana araduha ubushobozi bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Mpwemu w'Imana araduha ubushobozi bwo kuvuga, bwo guhagarara tukamamaza ijambo ry'Imana tudatinya, atasoni, atabwoba. Haleluya. Hari igihe mpora mfata nk'ubu ndiko ndasubiramo ama video nkora, nkavuga nti mbebe ibyo byafatiye byo kuja imbere ya kamera nkifata video ndiko ndavuga gutya, nkumva umenga ubwenge buriko buragaruka, nkavuga mbebe ibyo bintu bigenda gute. Hariho ibintu Mpwemu w'Imana agushoboza wowe ubwi wawe usigara mu nyuma uravuga ngo mbega byagenze gute, mbe nabishoboye gute, mbe nabikoze gute. Iyumvire Petero wa munyantege nke, Petero wa wundi yihakana Yesu, avuga ubutumwa abantu 3,000 bagakizwa, avuga ubutumwa abantu 3,000 bakabatizwa. Haleluya. Mbega ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Mpwemu w'Imana twuzure. Mpwemu w'Imana aduha ubushobozi, aduha ubushobozi bwo kumushingira intare, aduha ubushobozi bwo kumuvuga, aduha iyo boldness yo gushobora kumuvuga hahandi batinya kumuvuga. Urabizi hari igihubure nk'ahantu uko bagatinya kuvuga ivya Yesu, wowe Mpwemu w'Imana kuzure ku buryo udatinya kubivuga. Haleluya. Imana idushoboze cyane gose. Imana twambika inkomezi. Reka ndangirize kuri iri jambo riri mu gitabo ca kabiri ca Timoteyo igice ca 3 umurongo wa 16. Havuga ngo ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana kandi bifise akamaro ko kwigisha umuntu, kumuhana, kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka. Amen. Reka nshire ko na 17 ngo kugira ngo umuntu w'Imana abo ubushitse afise ibimukwiye vyose ngo akore igikorwa ciza cose. Haleluya. Imana ishimwe. Nagira ndangize ndakubwira ngo mwene data, hari igihe abantu bavuga ngo
Bibiliya ngo ni igitabo nk'ibindi, ngo yanditswe n'abantu nkatwe, ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ivyanditswe vyose, haleluya, ngo ivyanditswe vyose ngo vyahumetswe n'Imana, vyahumetswe n'Imana. Mwene data, iri jambo ry'Imana iri ryahumetswe n'Imana, kandi rifise akamaro yo kutwigisha no kuduhana no kudutunganya mu kudutoza indero nziza. Haleluya. Urahura n'umuntu ukamuraba ukacubona ko yahindutse, atani ikintu na kimwe arakubwira, atani ijambo na rimwe muvuganye, ukamuraba gusa ukacubona ko yahindutse. Kubera iki? Yarakiriye ijambo ry'Imana muri we, yarakiriye rya jambo ryahumetswe na Mpwemu w'Imana, yarakiriye rya jambo ryahumetswe n'Imana, yararyakiriye, riramutunganya, riramuhana, riramukorogoshora, riramukuramwo bwa bwibone, riramukuramwo yanzigo, riramukuramwo gwagwanku, riramukuramwo bya vyaha. Iryo jambo riramutunganya, rimuha kuba umunyangeso nziza, rimugira umuntu wo kugendera mu bikorwa vyiza. Imana idufashe cyane gose. Ijambo ry'Imana rifise ububasha kandi ryahumetswe na Mpwemu w'Imana. Iyo ugiye gusoma ijambo ry'Imana wisengere, uvuge ngo Mana, ndakeneye kwira ijambo ryawe ngiye gusoma, ko ari ijambo ryahumetswe nawe, ko ari ijambo ryavuye kuri wewe. Ndakeneye ko unyuzuza Mpwemu wawe Yera kugira ngo ijambo ngiye gusoma rinyigishe, rimpane, rintunganye, rimpe kuba umunyangeso nziza, rimpe kugendera mu bikorwa vyiza, rimpe kugenda uko ushaka. Nukuri ni wasenga uko imbere yo gusoma ijambo ry'Imana, hanyuma ukarisoma, ijambo ry'Imana rizogukora ku murimo, rizokugiramo akamaro. Mwene data wisengera, Mpwemu w'Imana akuzure, Mpwemu w'Imana agushoboze, Mpwemu w'Imana akurongore, Mpwemu w'Imana agutahuze. Haleluya. Kugira ngo ushobore kugenda uko Imana ishaka, ushobore kugendera mu vy'Imana ishaka kutugenderamo. Ndabikubwira, ndavyibwira, kuko nanje hari haho ntaragera, hari hahandi ngikeneye kugera. Umuririmbyi yaririmbye neza aravuga ngo saha gusa, hari n'ahandi ndagomba ko hashitse. Nanje hari hahandi ntarashika, nkisenga, nkisaba Imana ngo ihashitse, nkitakambira Imana. Hari haho mba niyumvira ngo narageze, muga mu nyuma nkaca mbona ko ntarahagera, nkasubira nkafukama nkabwira Imana ngo shoboza kugera naha, shoboza kuvuga gutya, shoboza kugera kuri iyi ntambwe, shoboza kugenda uko. Reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye, wakoze kongera kutwigisha ku bushobozi bwa Mpwemu w'Imana, wakoze kongera kutubwira ko Mpwemu w'Imana ari waturongora kugira ngo tugende nk'abana bawe, kugira ngo tugendere mu vyamwa vya Mpwemu Yera, tugende uko ukeneye ko tugenda, tuganzwe nawe muri vyose, dutegekwe nawe. Ndasenga Mana ngo ungirire imbabazi aho ntaho ikibanza Mpwemu Yera uko bikwiye, ugirire imbabazi mwene data ariko arakurikirana aho adaha ikibanza Mpwemu Yera uko bikwiye. Tubabarire Mana, tubabarire ko twuzuze Mpwemu wawe Yera, tubabarire twuzuze Mpwemu w'Imana, wa wundi ngo yemeza abantu ivyicaha, wa wundi yemeza bamwe batarakwizera bakakwizera, wa wundi yemeza babandi bari mu vyaha bitandukanye bakabivamwo. Twuzuze Mpwemu wawe Yera Mana, twuzuze Mpwemu wawe Yera Data, twuzuze Mpwemu wawe Yera kugira ngo duhindukire, tugende uko ushaka, tuvuga uko ushaka, tuganzwe na Mpwemu w'Imana muri vyose, dutegekwe na Mpwemu w'Imana muri vyose. Mpwemu wawe Yera tukuzure, atwuzuza amajambo yawe. Mpwemu wawe Yera twuzure iyo dusoma ijambo ry'Imana, kugira ngo ijambo ry'Imana rigire umumaro muri twebwe, rigire umumaro wo kutwigisha, rigire umumaro wo kuduhana, rigire umumaro wo kudutunganya rwose, rigire umumaro wo kutugira abantu ukunda, wo kuduha kugendera mu vyo ushaka. Hari ivyo tutokwishoboza Mwami, vyinshi imbere Mwami ntitubishoboye, za ngeso nziza ntidushoboye kuzigenderamo tutuzuye Mpwemu Yera. Kwa kwihangana udusaba kugira ntidushoboye kukugira tutuzuye Mpwemu Yera dushoboza.
rwa rukundo ntidushoboye kurugira tutuzuye mpwemu w'Imana dushoboza, za mbabazi ntidushoboye kuzitanga tutuzuye mpwemu w'Imana dushoboza, ya mahoro ntidushoboye kuyagira tutagira mpwemu w'Imana dushoboza, za ngeso nziza bwa bugwaneza ntidushoboye kubugira tudashoboye kugira mpwemu w'Imana dushoboza, kwa kwirinda ntidushoboye kukugira tutagira mpwemu w'Imana dushoboza, atushoboza. Kuko Satani abarondera ibitujana kure yawe, abarondera ibidukoresha bimwe udashaka ko dukora, abarondera kutuvugisha ya majambo udashaka ko tuvuga, abarondera kutugira abanyengeso mbi, abarondera kututwara kwa kwihangana no kwa kwirinda. Nibyo abakeneye. Turakeneye mpwemu wawe Yera atwuzure adushoboze. Haleluya. Urakoze Data wera, urakoze ko uduhaye mpwemu wawe Yera wo kuturongora no kudushoboza muri vyose. Icubahiro cose kibandanye kibicawe, ndabisenze nizigiye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Turarangije, tuzosubira ku munsi wa kabiri w'indwiza. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.